iwacu haryoha Agahengwe. Hello. Twidondora. J.P Bimeni Serukam, Mudibu, Mushingantahe, J.P Bimeni, Menya. Izina Mudibu ryavuye kuki? Mudibu ni umubanyi yari impaye, twabana mu Ngagara, yitwa Biturirobe, yakora muri Palais Royal. Yari umubanyi y'amaca imbere muhira ko nkiri muto nakina atashati nambaye. Amanigi for awards. Simusuma yamwe ati mbe ushaka uzokura ngugiri gituza ukomere nka Mudibu Keita menga ari president wa East wa Mali canke Senegal. Wavukiye hehe? Byari hamukurira hehe? Naho ngifise 24 ans. Navutse 1976. Niba ko nambutse nkiri muto gose mu Bwiza kuri 2 première amatumukira mu Ngagara nkurirayo tuvaye no mu Ngagara ma 80. Wize hehe? Université wayigiye? Nize amashuri yanatanga kuri Saint Michel no kuri Saint Joseph mu Ngagara, nje kuri Poroto mu Ngagara, canja mu Bukeye mba mu Bukeye kuri Bassin mu Buyenzi, kuri Bassin kuri Atene secondaire Royal ikiri hejuru ya Mes, mvuyeyo nja kwiga mu Kibimba, mu Kibimba ngaruka kuri lycée du Lac, mvuye lycée du Lac canja muri Angleterre, niga muri Pays de Galles, ngeraho baccalauréat, mbaho nja kwiyongeza ntakuja amanota Oxford ndahavuye nja kwiga ahantu muri Nord ya Angleterre, ahantu bita Lancashire, ndahigaho politique économique. 2001. Mu vyuma byose bihari byo gucuraranga nguvuza gitari yonyene? Moje navuze gitari juste kwiakompanya niko nje kifasha gukompoza ahubwo ne mugenzi mpamfe fise. Ku bantu batazi umuziki wawe ingene umeze, ubona mu Kirundi wogereranya n'umudiho wawe? Cyeretse ko umuziki wacu ukora uri trop rythme wacu kinyafrika nyene, ni nkuko ari jani ni mvyeyi y'amajani menshi, ari majani yose yo kwitoramo. So muziki w'abirabure canke w'abanyafrika niho byose bitangurije, wimbajije niho bitangurira byose. Ubu uya muba hehe? Umuryango wanyu ubungana gute? Ubu jewe mba Londres, ndi baze Londres kuva 2001, nkabise abana babiri. Umuhungu mukuru azokwiza 18 ans muri avril, umukobwa mutonya azokwiza 9 mu kwezi kwa kabiri. Debut yanyu mu muziki imeze gute? Kwanza ni yajari? Twe abarundi nka iwacu usanga umuziki turawumva gose umwanya wose, ari ku radio urawutamba urasohoka, wambure expose ku muziki. Utakutamba je ndibako nkiri muto nakunda gusubiramo amajambo numva muri chance, ariko ntumva muri sieste, uricaye muri sieste bafata ikaye na stilo ukagerageza kwandika amajambo y'indirimbo yose wumva. Amahoro kazuraririmba wibyo. Album yawe ya mbere yari imeze gute? Agahengwe nta ubwa mbere ace imyaka nka 13 nza ino ntazi milieu musicale, ntazi koranje gusa naragiye ndaronregistra ya album ndayisha muri tiroir 3 ans la passe sangire nzi Burundi ndayikuramo ndayizana ndayumviza umuryango abafrere bararyoherwa bo plus tard amati ifoko urabigeneje muri televiziyo radio ngaha ariko nasinanzi ngende bigejeje ko ngira umuziki nkaronregistra kazi karaje ariko après y'ivyo ngene gupromota eje mu bandi niki ntabyo narenze. So cyakurikiye ngeze ino nabwiye mon frère nta kuntu wompa
nkahura n'abamuziki bo nkiga ndashaka numva mfise envie yo no kwiga piano kwiga batterie nafise nka 2 mois ngaha Burundi donc il faut que je m'occupe bien quand même mfise nka créativité gatoya so baca banjana guhura nabo muri amical des musiciens du Burundi voilà muhura ba Maisha ba Memba Muhisi Memba muhura na ba Kakabone banyereka utu ariko Sugar niwe yantwaye ma radio ma televiziyo iki nibiki biraduga niba ko na Muhozi Innocent yamamagaje abati bamuhaye indirimbo yanje twa Slow Me aranka kwemera ko ari Murundi ngiyeyo arampa vraiment aranyakuraje gusa ngo mbandanye aramusaba ati hari imiziki myinshi y'abarundi ngaho iri classique urumva iriko irahera muri qualité ko yaba enregistré il y a très longtemps niba afise umwanya n'uburyo no zisubiramo nkazigira album ni kikwa kinini Imana azobikora tu bo ngiye ku radio abantu kabazi ko zari ndimo z'icongereza gusa abantu bagatengo naho katamana uririmbira cyara kikoze cyambere uno twemera ko Murundi gute uturimbira gusa mu congereza abantu umenga ndatewe gacumu umenga sindi Murundi ayayaya reka ngira yase karimbo kirundi bonca ngira iyo ndirimbo y'Agahengwe ndayisiga ngaha nafashijwe na ba Pasi kugira video ndayisiga ngaha ntabonye video ntarabona bayireko so kisanga tene no numva rero ko bayishimye canda comprendre psych y'abarundi yo bari hajya ngo kubaka izina mu mahanga ikintu coroshe kwanza concert ya mbere wayigiriye mu gihugu cyawe byose nabatanga muri Angleterre bifata umwanya nk'ubu niho nawe kumenyekana muri Angleterre wimvira batanga muri 2001 ubu turi muri 2022 ça fait une vingtaine d'années ariko naho nuko bivana na milieu urimo na genre de musique uri kuragira n'umwete ubigira ko jewe ariko nagira umuziki nkahagarara nagize umuryango ndarera abana subira inyuma kasura nkagerageza nkahindura genre nkahindura na groupe umva naho vyaje ko ubuzima bw'iburayi buragoye umva ucigerageza ingene ubibalance byose si turi umuntu ava hanze hari nta no bita ngo sécurité sociale fils nkino ngaho rafise abagenzi imiryango umunyu wowe utaho office urashobora kumugenza bakabasaba umunyu hariya suko so suko hariya so bifata umwanya kandi ndagiye ko nafashe umwanya ntihuse ndashima kabisa ndashima kandi sina benshi babishikako urumva n'abafise izo ndoto ni ya stage ya mbere umaze kuja kunyine hakaza abantu benshi cyane gose stage maze kuja kuba ni kuba invité no mu grand chanteur artiste kuva kiri mu jeune barakuze gose ni muri Italie mugenzi yitwa Giovanotti d'ailleurs tugiye kugirana indirimbo muri février tuzovuza hamwe muri sama audience ziwe ni 100,000 personnes uri kuri scène uraraba abantu kumenga ntibari reyera kumenga utuntu baje gucapiye simenga sinabantu uko ushaka kuva ko ari abantu ari borega bashika 100,000 personnes baje kuraba so haruko naho nti audience nini niyo igoye hako nasanze ariyo yoroshe ihagoye bake muri kano proche gutya benshi umenga c'est un peu harimo niveau y'ukumenga c'est impersonnel so yeah byukunda yuko umuririmbyi adakora live akora soul music bien sûr utaragira live agira soul music ni touche personnelle ngene vyumva abiyumva kabisa ari regerege undi akiyumva gusa ko ari afrobeat undi akiyumva ko ari soul ubifise muri yo utaragira live niho bitangura live ni kimwe par rapport kuja muri studio nabijye ugira mu cyumba vuza ni juste avoir cette spirit cyangwa touche no vyite yaye hajya black belt woba wayishitsemo gute
black belt n'aba Spanish bose baba Madrid. Nayo ngifise groupe igira tribute ya Otis Redding, ndayigira nka 4-5 ans di Londres, akutuna UK na Europe. Sasa hariho yindi groupe y'abaproducteurs nabo nyine bafise groupe y'umuziki yoyo ihora ifasha nk'abartiste bavuye muri Amerika baje kugira tournée muri Europe yose. So hari yitwa Speedometer. So umunsi umwe bagira ingorane yuko umuririmbyi wabo adahari, ako mbona ngira vya Otis Redding abati ntako twamutira ku festival muri Espagne. Umva ari festival ya mbere banyevita kuvuza n'abandi hanze. Simbirako yego tugenda. Sanga rero hari niveau y'u professionalism ntari bwashikeko. Uvuze yes, wowe nta na repetition mugira, ntarakimwe muhurira kuri scene. Baguha indirimbo ukaziga. Ndagenda ndapapa, ndagenda nubwo bayikoni nibagira amajambo. Ariko je surveille. Bro. Ndimba ngize iyo concert na muri Espagne. So aba Spanish barambonaho. Jera havuye nzi ko nakoze igikorwa gutya. Ako nkindwi kurikirana bose kudofira mwate. Twakubonye hariya. Twashe twemvite dufise projet iri nga Madrid. Asa banda ndindirimbo nka zibi 3 ndazumviriza ndaziririmba ndabarungikira barabikunda uti okay viens iteke ndege hotel shikari ya muri studio turakora ngo nyene ya festival yambona yanyevite muri Espagne twa repetition batabwe ati ewa festival y'umwaka muriko ntari mu bari muziki ngo na turazisavale tangwa gutyo n'ubu turabanda muri tournée mwagize muri Europe no mu Black Belt. Niki kintu cambere byumuvuga ati iki kintu carantangaje aho wagiye uraca hose? Hariho ahantu ni vyinshi ariko ahantu hankoze gose ndibuka ngenda muri Italy muri Sardinia muri campagne eri festival yitwa Mama Blues le village abantu baho barayizi ko rubangana bari ngo 201 urasabye nka 201 ibintu nk'ibyo ngo havutse n'umubebe turi 203 baraziranye iyo village yose cyo nakundiye amamire yose barahacapa ko ibintu bya la campagne nk'inka amashevare ari mu mirima ibintu nk'ibyo amamire yose iyo village kandi iyo village yose ifise agafire gafatanya uturadio duto hose bumviriza umuziki umwe bose hamwe bumviza music blues village yose singe twashitse tuje kwavuza nuba ko ari special kabisa bari kuntu ba celebra la lune ukwezi uwo munsi nyene bari kwezi kuzuye ari force n'umumenga batwemvita ngo tuje ahantu ngo abana bo ngaho bariga umuziki yafise ishure ry'umuziki tugiye ukuntu batwakiriye abo bana bafise orchestre bavuza indimo zacu muri forme orchestre baturinde byaranze ndarira nk'umubebe ndarare what ico gishika kora nkabwa ni genda agapeti ko mu bwiza arumva ndafashe inzira muri campagne Sardinia muri Italy ukana nyene kwakiriye twafungurira hamwe abanyokuru n'abasokuru niyo bateka twicara groupe urumva ko hara abantu bafise n'ubuntu wewe tuvuga mu Kirundi ngo abantu n'ubuntu ariko twanga abazungu ariko sanze turi cyo kimwe urumva aho je harankoze ku mutima vraiment nicyo kintu cambere kibi vraiment cakindi cimvira bitangura kuregreta coba carabashikiye mu muziki turegreta sha Imana ifashe no musina kandi bandaje konyene nta kintu mu buzima cyo ngo jewe no regreta ibintu byose cyo ni leçon kabisa aha ni ya hendoto yawe ibisazi yangi ni hambe nini cyane ibisazi kuba mba ngaha mu Burundi hava mu Burundi nja guturuna isi yose ako ntanga nakahega kimanye waje utuzaniye twebwe abarundi igihuzina oya cinari tekeye vuba ndaza uko nari nkumbuye ndagize gusa inkumbu kuba muhira akamoto k'i Burundi akazuba akakayaga urumva kumva ikirundi
kumva ikirundi amatwi akaruhuka kumva ibindi amakaruhuka ningena abarundi batwenza bari seri uduteremo bakoresha kara seri mbega ntiyagutwegeje no kumotegwa n'umukaratusi je naduze ruguru nashaka gufata umwanya munini kuje ruguru ariko umwanya ntombaye ukwiye nagereje tuga mu bukeye mu kibimba gitega ndicara hajya mu bugarama ya kayaga ya Burundi paradise nakunze tugi rero impanuro utekereye ugwaruka ushaka kwiteza imbere gushira hamwe uko benshi umenga umwese arigwana ko ngo abagiye hamwe akora ibikora inka sinzi ko nubaho ndabifonze ko nyene rero abagiye hamwe usanga ibikorwa binyaruka kuko icyo dukeneye niko tugwiza cyo nica mucongereza kugwiza le savoir faire dufise ama vision ako dukeneye kugira plus de pratique kandi iyo pratique kenshi benshi bivuga ko bikeneye amahera cyangwa ngo uburyo no le savoir faire burya niyo capital ayibona kenshi ushobora gukora byinshi utakoresha amahera menshi urumva so abantu baje hamwe bakora hamwe kumenya gukora hamwe urumva kumenya gukora hamwe ni gishobora kuzana ayo mahera buzi ayibona